kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Bamwe mu Barundi bahungiye mu gisagara ca Butare mu karere ka Huye mu gihugu cy'u Rwanda kubera indiyane za politike zadutse mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 bahakorera imyuga itandukanye. Muti none iyo myuga ni yihe kuko ibashimye gukora akazi batahora bakora mu gihugu c'amavukiro? Inyishu z'ivyo bibazo mugiye kuzumva muri kino kigabane kw'isoko cyo kuri wa 14 Kigarama 2019. Parfum dasigana nijingiye kukibashikiriza sangwa ikaze. Donavine Nduwimana n'umukenyezi w'abana babiri yahungiye mu gisagara ca Butare kuva mu mwaka wa 2015. Imbere yuko ahunga ntiyari bwakora urudandazwa na rumwe uretse akazi kiwe ko mu biro. Canumye nkora runo rudandazwa nuko nabona ibutare bigoye kandi umugabo akaba atawakaza afise nanje atakaza mfise nyuma nyene turandabona uko byanse niyumvira ico kitekerezo cuko nogenda kwisoko nkacuruza ico gikoma kuko ndacuruza n'igikoma umwana nkajana ico nshira abana hari nabona agiye mbwira bitewe nuko maze kubona ukuntu umuntu ashobora gutahana n'ibihumbi 200 bituma hari habaza ndababwiye ko hari inyungu ihari ntabwo nari nsanzwe nkora urudandazwa nisanzwe niga muri kaminuza mu wa kane nta kazi kabika hari nabonye byose bishoboka kuko nkiza nanje nabona nyene ngize isoni ariko mu nyuma ndavyikuramo uko nabona ko deja n'uwo munsi ntangura nagize inyungu ya 2000 ndavuga nti aha ndashobora gukuramo igihumbi nka sumira abana noneho ico kindi nkacongereza muri kapitale noneho nk'umuntu yari mu rugo nibaza ko yoba atarajijuka kugira ngo ave mu rugo kuko nubwo wobutanguje ibihumbi 200 ushaka gukuramo ikintu kandi ugakomeza ukabaho abana ukabagaburira igikuru nukuva mu rugo ukikuramo ubwoba ukabona ko uri umuntu nk'abandi. Muri ico gisagara nyene ca Butare uyundi mukenyezi w'abana batanu yarasanzwe afise akazi keza kamutungiye umuryango akiri mu Burundi. Ubu akaba afise salon de coiffure yiwe aho basukira imishatsi y'abakenyezi. Jewe shitse hano byari byoroshe cyane ariko shitse hano naravuze nti byo byose sinoguma nicaye mu nzu nirwa mu bana gusa nariyumvira inteka mve mu nzu ngende mbaza abandi ngene bakora canja mu bintu bya salon de coiffure. Ubu rero niho turonka ico tugaburira abana kandi n'ukuri itari hamwe umuntu avuga ngo yidoga turavuga tuti Imana ko iduhaye iyi salon de coiffure reka tuyikoreremo turonka ico tugaburira abana ntitugume mu nzu tukwajije amaboko kuko jewe nico gihe niyumviriye nti ndondera ico dukora navuga nti aho ugeze hose nta Imana idahezagirira. Je navuga nti reka ndondere sinsuzugura akazi nimba aho nahora nari mfise akazi kameze gutya na kuriya simvuge ngo ntegerezwa kuba ico narindi ejo haheze nkategezwa gukora akazi kose shoboye kuronka gashobora kumpa source de revenu yo kubaho n'umuryango. Jewe ikintu nobwira abandi ba mama nkanje nuko twogerageza tukaza gukwikuramo complexe. Hari ikintu citwa complexe gituma abantu tudatera n'imbere washaka ukumva ngo ninagenda gukora akazi gato ngo naka niyambona azoncisha mwijisho. Iyo salon de coiffure mfise jewe iranteza imbere n'umuryango wanje n'abana ariko nanje irateza imbere abandi kuko narashoboye guha akazi abantu 6 harimo 5 ba hano muri iki gihugu kiduhaye indaro hamwe n'uwundi muntu twakuye imahama ariko aravyiga nawe kugira ngo ashobore kuzokwiteza imbere. Usanzwe arongoye impunzi z'Abarundi zo mu karere ka Huye Vincent Zisabira arashima uko Abarundi babananya biteza imbere bahunze akavuga ko bagerageza no kubahimiriza izo mpunzi kuja hamwe mu migwi kuko ari navyo bituma barushirizaho kwiteza imbere. Udukorwa two kwiteza imbere benshi baratugerageza kuko haraborora harabacuruza nibaza ko bamwe mwabonye mu bakora imyuga yabo kwiteza imbere kuko murabona ubuzima bwabo buragoye umuntu atagerageje kwirondera ingene abaho biragoye abo bantu bariho baragerageza ku munsi kundi tuguma tugerageza twese ni naco ko tubahimiriza kwama
bagikemura kuko murabona mu Rwanda yaba na leta muri politike yayo ubufasha buhabwa umuntu umwe ntibushobora kuboneka. Uyu munsi politike y'u Rwanda no kwantu baje hamwe mu byo bita amatsinda twebwe twovyita imigwi bakaja hamwe bagakorera hamwe kugira ngo umwe ashobore gufasha uwundi. Urabona hari kibazo umuntu ashobora kugira ari umwe ariko yaje hamwe n'undi ugasanga kiratoye inyishu. Rero nariko umunsi turahimiriza ko boja hamwe ni gikorwa twamatiko turagerageza kubumvisha ndetse nariko twizera ko uko iminsi igenda niko umwe wese abona koko kuja hamwe n'abandi bifise akamaro gusumba kwikorana rumwe. Hari abo usanga bari bafise za biro batondamwo ariko umunsi ko baragerageza gucuruza ububari mwagiye mubabona mubona bacuruza za butike ariko batari barigeze bacuruza. Rero uyu munsi bamwe bashikiriye hari abushikira mu kaganira akakubwira ati jewe gushika umunsi none usubira mu gihugu canje nta vyibiro nosubira gutegereza ahubwo bakagirwa no kubona ariko barikorera utwabo. Uyarongoye izo mpunzi akavuga ko n'ubu babandanya guhimiriza n'izindi mpunzi zahungiye i Butare kugerageza kwiyungunganya mu kwiteza imbere kugira ntibagume bateza amashi abagira neza. Tubamenyeshe ko muri ako karere ka Huye hahungiye abarundi bagera ku 873. Nino ngaha duce dusozera kino kigabane ku isoko cyo kuri wa 14 Kigarama 2019. Parfum ndasigana nakibashikirije naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko.